umukunzi w'umukama, we ufise ijambo muri buno Burundi, we ufise ijambo muri Ekleziya. Dusaba umukama aturonse inkomezi zo gusemerera dushengere ntaho ukuri, tube abavuga ukuri, tubisabe muri iyi ndwi nyeranda umukama aduha ubushobozi bwo gushengere ntaho ukuri. Turi mu bihe bitoroshe ku isi, aho amareta mwamwe twumva hirya no hino afata ingingo zitandukanye n'ukwemera kwacu, aho mbere n'amashengera mwamwe ku isi ariko afata ingingo zitandukanye n'inkuru nziza uwatubambiwe ku musaraba umwami n'umukiza yaje kutumenyesha. Ese twosabira abaturongoye muri kino gihugu cacu bagaheza bagashingira intaho umukama wacu Yesu Kristo mu kwiyamireza ivyo bitandukanye n'imico n'imigenzo y'inkuru nziza twakiriye.